Abakinyi ba filime nta rukundo bagira mani ntago mani abe n'umuntu wambaye afise urukundo muri filime ndundi wibaza ni bangahe barumufiseko warufise kuri beshi ariko we nta barumufiseko naje nagize urukundo ku bakinyi ba filime ndundi n'abakomedie n'abandi ariko je ntago bangizeko mani hurirayo Amede hurirayo Abel hurirayo Fanny hurirayo Libati hurirayo Lavine hurirayo Estime bose ntibamaze gukorana numva ko bazinanye barahendana rero nari namaye itegeko ati ukwije babona igihumbi ugakwiza amasaha n'amasaha y'ibihumbi 4 washungurira inkoko na Fanny twarahanye rendezvous usanga yagiye twabonana Alvella nawe yanguriye ade bagohemba isake nabandi be navuga ati nawe yakuguriye Abel nawe atayinguriye Abel n'umuntu muzima vraiment yarayinguriye atani cyo nakoze cyangwa cyana akazi twavuganye nimba ari ikintu umuntu amenye kubera we nagushimira ivyo mani warakoze hari abantu rero twakoranye uyu munsi batibuka ko ari ikintu na kimwe twakoranye ni kuvuga ati hari umwanya wanje nabatayeko hari ni wigeze kunyandikira ngo ari no nigeze kunyandikira ndicuza umwanya nagutayeko vraiment niko wamubwiye reka mvugisha ukuri je birangora kuvuga amanyanga ni Alvella witwa Alvella Alvella no wayikoze nije namukoreye YouTube na page ya Facebook nije nabikoze kuko indirimbo ya mbere Alvella yashize kuri YouTube nije nayikoze umuntu yakugiriye nabi mani ntawe uzobura je nta muntu yangiriye nabi niteze kwibagira gusa narabahariye ivyo bakoze imani bagirira imbabazi zabo z'Imana zibabeko n'imbabazi za Simo zibabeko This is Flash TV. We shine to progress. Hello everybody, hello everyone, wherever you are, hope you are doing well guys. Nakuturashimira ibintu noboki ibintu ni umunyenga twizere yuko umeze neza tunabashimira ku vyiyumviro mukomeza kuduha na ntajyo birafasha cyane kumenya umurongo dukoreramo nitwa Dikuri Olonse the son of God Dr. Flova aka Diko ndi kumwe na Izra umwe mu basore kabisa bona babijemo neza mu guhereza image utabona handi hantu na hamwe uno munsi ngiye kuyagana umuntu yitwa Simon umwe mu bantu novuga kabisa ati ni mwamba umwe mu bantu muri industry ya movie bafite byinshi bakoze bagwaniye byinshi n'amateka maremare nibaza yuko aza kutuyagira musaza ndakwakiriye naje ndabakiriye umeze neza yego si no muri movie gusa kuko usanzwe ukora ibintu nka bino nkora bivuze yuko urahostinga rimwe na rimwe ukadirecting ukagira ante uri umuntu muri filme cyangwa no muri industry muri rusange ufise ibintu byinshi ukora yego birahari na hatari byinshi cyane mvuga umenga ahubwo ndakeneye ibindi bisumba ibi gusa ndashima ibyo nshoboye urakeneye no gukora ibindi birenze hajya wocu turira igihugu amateka ni maremare ndakeneye gutura East Africa na Africa oya n'isi yose bishobotse batangira utwibutse urandika yego ukayobora ukaba umu producer kwera umu director na producteur menga baratandukana producer bashize imitahe mu kintu nijya amenamwe imitahe ashiramo amafaranga niwe bita producteur bakunda kubyitiranya abantu mise numva ko nanje menga no byitiranya kuwe producteur abayashizemo inoti kabisa producteur cyane umujya mu filime y'abanyamerika n'abazungu ajya producteur ntanaboneka arabahamagara abantu bagakora bajya bagakora kubera ariho ikintu bitwa fondamental de la production nico kirimo ivyo bintu byose ijya staff bugikora ariko producteur ariho producteur délégué niwe bari hejuru ya byose producteur délégué bitandukaniye rero na director wewe abari kuri tele arayobora film nikigenda gute amajisana marika genda neza amajwi ariko agenda neza abakinyi bariko bakina neza bariko bavyitwaramo neza kuri plateau bimeze gute filime mbere yuko itangurizo kogwa gute iri kirakinwe imeze gute n'inyuma ya production n'inyuma ya post production film imeze gute akona akazi ka director akurikirana ibikogwa nyene kuri tele umu editor nawe editor nawe rero nujya ateranya amasanamu bya bintu mwafatiye kuri tele akabikorekita akavyegeranya kandi umu editor ateranya amasanamu wenyene ashaka guteranya amasanamu ya filme ariko akabarogo akaba icyo bitwa generique agashiramwe abakoze filme agashiramwe imiziki agashiramwe iki ateranya ajya amasanamu yose aba yakoze sha uri mu bintu utahura kabisa
hariho nk'abantu usanga nk'ibyo bintu kubitandukanya byagorana nanje nk'ubu ndize ndafise ibintu ngenda higiye kuko nsanze nahora nitiranya producer na director. So muze Simon ndashaka twinjire muri buno buryo ino game cyangwa ino industry ya movie wayinjiyemo neza na neza ryari? Nta myaka myinshi natanguye filime 2014. Nze kuvuga aho nagiye ndasha cyane. Yego uramutse uhatubwiye ko bakarusha kugira abantu bumve na CV yawe bamenye neza na neza icuri. Je natanguye 2014 mu mpera za 2014 neza 2015 niho twatanguye. Natanguriye muri club yitwa Lumière de Dieu. Twari kumwe na Estime twariganye mu mwaka w'10. Estime haje mwariganye? Twariganye kuri de la Plaine. Twiganye mu mwaka w'10 ndagenda muri yo club Lumière de Dieu. Tumaze kuja muri Lumière de Dieu turatangura ibikorwa. Novuga ko nari nko mu debita kubera niho nari nkitangura. Naravyiyumvamo ko no bikora cyo nkabikurikira cyo nkabyiga ariko sinari bwabikora ariko 2015 muri Lumière de Dieu niho natanguye kubikora. Mu nyuma muri Lumière de Dieu narashoboye kugerageza kwiga gukina baranyigisha gukina. Estime kandi ndamushimira vuba ari mu bantu bagiye banyespira cyane. Estime yaragutanze gato. Yarantanze vrema kandi yarabishoboye. Estime yagize ibintu byinshi. Estime yazi gukina filime, azi gutamba ikirundi, azi kuvuza ingoma, azi gukora, azi gutwikurura, azi guserva. Nimwe gusa mu Burundi ugira indoto cyo kamenya ibintu bakakunegrisha. Rero mu nyuma nahavuye nkora mu nyuma ndatwara sociale muri Lumière de Dieu nyene. Mbo mu nyuma gusa rero naje kuja mu yindi groupe yitwa twari kumwe na Enoke Mutokambari yitwa New Vision Films. Kumbe Mutokambari nawe wakera. Nawe wakera. Nabonye vuba nkibaza ngo niho bakira. Nabakera gusa ubu ari abantu gusa baje uyu munsi baraterwa filime ndundi ikiradugira ryoha. Ariko ari namenga itanguranye n'abantu tubona no munsi. None ico giye ko twamara umwaka turi muri repetition utaraja kuri kamera. Uyu munsi araza umuntu mushaje gashaje kuri kamera gacabona arakaze twe twakubita umwaka turiko turarepeta manu tonda kabiri mundu. Rero mu nyuma navuye guca tujenda muri iyo groupe twa New Vision Films na Enoke. Mu nyuma tuja mu yindi club yitwa Believers Company. Yari hari 2016. Maze kuja hari mu mpera za 2015 maze kuja muri yo club Believers Company. Twari dufise mu manager bitwa Jack Bigirimana ubatwara tourisme niwe yari mu manager wacu ndavyibuka. Mwubaho yamenyekanye mu gihugu. Ego ndavyibuka byari abantu batahura filme kandi nk'ubu ndababara kuba tabandanije aba mu sponsor canke aba producteur muri filme. Kumbe yarabirimo vrema yari manager ko ndivuga ko ari lancement twakoreye kuri Star Hotel 2016 ya filme nuko ntibuga imenga yitwa Ingaruka. Ico gihe yarafise amabanga ameze gute mu gihugu? Ico gihe ntiyari bwa bihono ico yarari mu misezi. Vuga ikintu yarajejwe ariko yari mu bahoka. Umutegetse. Ko niba ko twagiye turanywa turajya baratana n'amabisi. Nivuga ko ico gihe twakumwe na CK yasenda muzi naje kumubona ubuvu ari kantu hambere namuboneye hari aho. CK akora muri Step Media. Kandi Benisho yaranyise sinzo yanyikiye mwino minsi murazoturonderera. Musaza twaramubuze twamubuze kabisa. Rero 2016 muri yo Believers Company narabafasha kubagirisha ama repetition tugafashanya nkabereka ibyo nzi nabo bakanyereka ibyo bazi kubera nta muntu amenya byose. Mu nyuma rero 2016 no hagezeho 2015 nyene mu mpera naho naguma ntambatamba ko navuga ati numva umenga sindaba satisfait ku muvuduko mfise shaka gukora. Niho rero naca ntangura kuvugana na Riva kubera Riva narakuri ubwa mbere ho kugira njenje muri movie narakurikirana abantu bakina filme irimo bande bayirimo gute mu Rwanda bari mu biki Tanzania bari mu biki byaramfasha rero Riva yari mu bantu mu legend muri filme kubera afite filme yitwa Vacances ya Lara yari yakoze 2011 iyo filme rero nibaza ko tutabeshanye
tutabeshanye irya filime iri mu bantu iri mu kintu cyatumye iri muri yafashije cyane kugira abantu baje muri filime yaratanga umuhamagaro ku bantu benshi ago vraiment tuze tuvuga ukuri yitwa vacances yarara iyo filime niyo yitwa vacances yarara kuko yikorera amayarara kandi yabishe kandi vacances kandi akora akazi k'iyarara rero riva ndacangura ndamurondera ndavuga ati je shaka kwifatikanya nawe shaka kunyiza ibi bintu arambwa ati nta kibazo tuja mu mugwi wiwe 2016 witwa Riva The Gift Films mu nyuma gusa rero turavuga ati oya umugwi ntiwo kwita izina ry'umuntu tuca ariko aho sinaye bwave muri Limiere nari nkiri yako najya nkasimbirayo nabwo ati Limiere ahantu niri ku rwego nshaka none nyamukati Riva wewe ari ku rwego nshaka ko Limiere ntitwari bwakore filime twari twakore filime intango yo gusara ariko barampase nimwe zibiri ndavuga ati oya sinde aba satisfied kuko wamenga gukora muri Limiere ho biragoye ariko ndabona ko kwa Riva menga biroroshe gukora ko muri Limiere twakora tugize cotisation tunasavye abantu bakadufasha ko yari club yo mu gipadiri twakorera ya kuri Saint Jean Baptiste rero kwa Riva umva musanze Riva arafise ibyo yubatse yakoze yari Riva ari mu producteur cameraman monteur yabikora byo hagati uyu muntu arashoboye ndasimbira rero gusa byatumye muri Limiere babona ko menga ari ahantu nagiye baranyirukana kandi nari muri komite nari maze kuba umukomitare muri Limiere ariko baramenya ko ari ahantu nagiye ko tweko dutegura filime twace dukorana na radio yitwa Inzira idashika baca barabona ko ari ahantu nasimbiye inzira warayikozemwo Inzira idashika narayikinyemo yaramenyekanye sana yaramenyekanye ko ari akantu k'agatwiko twagize kijyangura radio yapfuye nibaza ko ivyo bintu ariho byatanguriye kubesha ngo abantu bapfuye ari filime rero sinzi none nabonye ejo ngo yapfuye niba ari akesi niba ari akesi gusa nibaza ko ari ngira n'uduciko rero bamaze kubona ko ari ahantu nagiye baciye banyirukana muri Limiere ndavuga gusa birambabaza ko na Limiere narayikunda ariko kubera iyo ngiye bivanye na visionary imvi navuga ati kangende naco mbonge muri Riva The Gift Films mu nyuma turahindura twitwa The Gift Films Society mbo hacabamo mutama ciza aduha ikibanza dukoramo repetition acashiramo uburyo nawe yari afise umuhamagaro kuja muri filme duca turakora filme twasanze yari ko aba filme yitwa Intimba turayikosora irahera mu duca dukora Inzira idashika rero urugendo rwa filme ruba ruwatangwe ndavuga ati basaha mu rumenga ndiko ndabasatisfait na buke ariko rero nkumva naje nshaka gukora nk'ivyo Riva akora ku rundi ruhande je nigeze kukumenya uri mu bintu menga vya comedy na bintu vya bijanye na comedy wigeze ujambo canke nabo wakorera nk'umuhinga nk'umuhinyanyuzi comedy narayiciyemo kuko 2016 navuye ndi muri uwo mugwi nyene yo GFS ndabona kumenga naho ndi muri GFS n'umumenga sindi satisfait 2017 chanugura nani groupe yitwa Ijisho Comedy Ijisho Comedy voilà niko yari naho Ijisho Comedy changana na YouTube yitwa Ijisho TV twakina mu Ijisho Comedy video tukazishira muri Ijisho TV 2017 rero ariko ico kintu nacuguruye ndi no muri GFS muri ya GFS twarakora ariko nkiyiba gato nkaja muri comedy kari kuntu muyo minsi babonye umuntu abantu ariko bakina comedy amenga ariko bafyina yego ntibabumva no kuvuga rero n'umuntu twari kumwe ntiyatwumva neza muri comedy ndavuga mutama ciza ariko twari kumwe n'umuhungu bitwa Jikeri niwe twakorana comedy kuko yarashoboye comedy kwari kuntu nakora abakinyi bamwe muri GFS nkabajana muri comedy rero byaramfasha ariko rero mu nyuma niho niyumviye ati amara rero naho dufise GFS ndufise ahantu tubarizwa YouTube filime zacu zibarizwa turi kumwe ari jewe Riva ciza duca twimvira ikintu bitwa Homewood TV twimviye Homewood TV ndagenda ndayicreate Homewood TV ne wayikoze ni wayicreate yego kabisa twaciyumviye turi kumwe turi batatu mu nyuma je ndavuga ati je nja gukora YouTube yitwa Homewood TV twe turashaka filme zacu zose none ndegeranya za filme zose twakoze zija kuri YouTube kugira abantu bashe kugira aho bazibona ico kintu kiratanguye kirabanda avuga ati ni byiza kandi ndabona ko kiriko kiraduga
ariko naho caduga nayo mfise ya ijisho comedy ndavuga ati ijisho comedy niyi wanje personnel iki kintu kindi naco turi kumwe n'abandi abantu ariko iki nici wanje nibiki yahaye mu nyuma rero ndavuga ati ibikorwa birabandanya ariko rero aba bamwe mu muri GFS ntivyabaryoheye kuba hari ibintu mfise biri hanze ya GFS rero cyo ndavuga ati jewe ahantegerezwa kubandanya n'umuhamagaro wanje wo gukora ko narumva ashaka gukora cyane rero niho nasaba riva ko ndamubwira ati riva n'umuntu yogenda gutevye umuntu otera imbere ndamubwira ati simo ugomba gushika muri ibi bintu niba akoresha amahera bizokugora bisaba kwiga production post production okay post production ni ibi byo kumonta hamwe na shooting gukamera ndavuga ati none ufashe ukanyigisha ndibuka ko yansavye 1500 baze rero 1500 vya 2016 yari parisere yo kumutse ndamubwira ati riva ati je kweri ibi bintu sinzi ko no bishobora ariko ndapambana cangirirwa amahirwe mu byo nize cyasanga harimo gukoresha kamera canko stage kuri Buja FM shimira umutipe yitwa Tino ndi kuri yo ubu nawe nyume ngari Paris ni umurealizateri yabyiza yarabaye n'umumonteri cameraman monteri kuri Buja FM tugiye kugira stage ashara twigisha niwo muntu wa mbere kwishure twarabyize ariko kwishure abone inyigisho zo mu Burundi uca kurengana yego niwe muntu ashoboye kunyigisha neza gufata kamera no kumonta ndavuga ati riva reka nsaba 1500 ariko ndosahana ndavyiga ku buntu wese utombora kabisa Imana ishimwe rero mu nyuma ndabandanya ndavuga ati ubu ngiye kuzana je ndavyikorera ndakora mu ijisho comedy ndibuka ko natira kamera ku ishure ahantu niga hariho kamera tugakora ariko mu nyuma numva kumenga ntibikwiye cyanumva no kuri yindi YouTube yiwanje ko narabona yuko ijya Home TV ni ikintu kiri kumwe n'abandi abantu ndavuga ati ariko ninakora ikintu kiwanje personnel indoto zanje zizoshika kubere iki kugira ibikorwa cyaje kugira ibintu bibe birinda guca mu bandi abantu antete ntaguciremo kijya gihe nibaza ko muri abantu ba mbere muri filme mwari mufise YouTube ntizari bwagwire n'abatari bwatsi ntizari bwagwire kandi niwo mu GFS niwo mu gwari ukomeye mwija minsi ko twakoranye filme na radio dukora filme na Kidumu Kidumu sha mbajya mu gwari ushushe turakora filme bitwa Indoto nyinshi bayimenye kuri Kimoko yego nejo bundi yarazanye intuze season yindi yayo gusa niko yayizanye haize iminsi ntiyakundwa nkuko igice cya mbere n'icya kabiri cyari zakunzwe rero mu nyuma nace niyumvira gukira YouTube yitwa Buja Today TV Buja Today TV na créé 2018 maze kuyikreya ndavuga ati iyi Buja Today TV niyi wanje nzoyikoresha uko nshaka mu nyuma niho muri Home TV naje gutanguza ikintu ndaraba mbona umenga abantu benshi bari mu ma interview y'umuziki na comedy ndavuga ati jengera ntanguze interview na zabakinyi b'amareresi bivuga ko umukobwa wa mbere twakoranye yitwa Mahrene ubu yaragiye ari mu Budagi niyo muntu wa mbere nakoresheje ikiganiro Imani wagize ikiganza citse kandi ndashima umuntu bitwa Kivodo Jean Patrick Kivodo yaraduhaye formation n'umukobwa yitwa Wakunera we ntiyabandanije yaduhaye formation ya journalisme gato biramfasha ndatinyuka nyene kubaza abantu yaramfashije ndamushimira cyane kandi mu cyama ciza niwe yamunzaniye nawe ndamushimira kabisa rero Buja Today TV ndayumviye gusa nafite ikibazo ne ijo jakiki nzoyikorera ko gute ariko na Home TV ndakora ndashaka ama video ndashaka ama YouTube ama filme byose ndayikurikirana 2019 ndabandanya ariko rero mutama ciza ntiyaryoherwa no kuba hari YouTube zanje fise ko ndibuka ko yigeze kuzana amategeko ngo nta mukinyi wa GFS yemerewe kugira YouTube aya mategeko ko menga higasimo ayo yari wawe nyene kuko ndiko numva menga yasa n'uri kiratakaza umukozi yigira gukora ibyiwe mu gihe bari bakigukeneye nk'umuntu bashaka ngo ubafashe bari bankeneye ariko twaratandukanye kandi bari bankeneye kandi atareje niyirukanye aribo banyirukanye rero 2019 ndabandanya uko bandanije uko ndakora comedy ndakora filme ariko narabona kumenga ko narakunda kuraba abanyarwanda n'abatanzania cyane nkana kumenga ari ikintu dukenye ariko nkamvuga ati dutegerezwa gukora kandi mu buryo
muri hayi mbo mu nyuma 2020 niho naciye ntangura kuza ndugura ama YouTube y'abantu mbo abantu ndabakorera amafilme ndaba director ndaya kamera wotugira nk'abantu nk'abakimbo wibuka waba warafashije kucreate ama YouTube channel bo ndiko ndibuka nka YouTube channel nashe kucreate YouTube channel mvana ko nahereye kuri Homewood TV mbo mpereye kuri Homewood TV ndaja kuri nahereye ku Jisho comedy yo gwanje ndakreya Homewood TV ndakreya YouTube ya Ijisho comedy ndakreya Ijisho TV ndakreya YouTube mbanze mvuga abantu muri rusange ndakreya YouTube witwa Alvella Alvella wayikoze nije namukoreye YouTube na page ya Facebook nije nabikoze kuko n'indirimbo ya mbere Alvella yashize kuri YouTube nije nayikoze ufashijwe n'uwitwa Chris ariko nije namuhamagaye kugira ayimfashe 2020 nyene ndakora YouTube mukobwa yitwa Vestine Suzanne ndamuzi muri gospel numukobwa ni nahamagaye indirimbo ya mbere nije nayimukoreye nashaka kumufasha kubera navuze ati hariho mbanze sigura akakantu gato navuga ati hari umuntu usanga afite impano yo kuririmba ariko ugasanga abuza amahera yo kuja muri studio abuza amahera yo gukoresha video ndavuga ati nafise projet rero yuko nace nkora YouTube yitwa Ijisho Entertainment ndavuga ati Ijisho Entertainment ngomba kuza ndayizana kabana bafisingabirana ariko nta buryo bwo kuja muri studio ndavuga ati nzomutwara muri studio ntangezo samire ja 5 cha 200 ama video ndayikorere iyo inspiration nayikuye kuri Irene muri ndahabi nariko mbona ukuntu bajya bakobwa bya Vestine na Dorcas niho bariko baduga navuga ati iki kintu Irene yakoze wayije ntogikora ariko ndazana umukobwa wa mbere ndamukora indirimbo ya mbere harabamwe ibintu asharagenda ngagiye gusinya contrat mu yindi TV raho ntavuze iyo ide byatumye ndayiheba kuko iyo ndirimbo nayijanye muri studio kwa Ephraim Mix ndayikorera video ni audio ndamukora na video ariko ibintu byaje kuba umuntu yamunzaniye mu nyuma ntari byo tutahurije ko byatumye project ndayiheba mwana nebigenze ko muntu wa mbere ati nabandi birashoboka byatumye ndabiheba ndakora YouTube ibita Bollywood TV ndi mubayitanguje batanguranye nayo Bollywood TV mu nyuma ndakora YouTube ya Fanny Lavine nije namufashije koko yaguma kinana video na Riva namana mukorana gute na Riva akombe niwe wamuhaye ico ciyumviye nambwa ati nkukora YouTube yo gwawe araza turakora YouTube nibuka ko video za mbere yashize ko video yatanguriye ko ziwa ngo ngamahasa video za mahasa umwe yitwa Lavine undi Fanny turatangura ndamushira ko video za mbere zijya ni wari kurazishira ko yego turatangura n'ibiganiro bitwa ngo My Life Story nimba cha My Life Story ni My Story Life imenga nivyo menga yari Story Life ngo ndibuka na rogo ya Truwafa ndi mu bantu bamufashije kuyikreya kwa Sheriff ndaza kuvuga impamvu ndi kumvuga ibyo rero ndakora kandi YouTube mabanda zibagira ndakora YouTube kandi oya mvisa amakuru yuko ni ya Dodo abera nduwayo Dodo namufashije gushirako video ma YouTube yiwe ya mbere ndamubwira ati gushika YouTube ibe monetize na Constance ni Fanny yamumpaye cyari umuntu ariko anafasha YouTube tinaje umufasha ndamufasha abere twarakoranya abere YouTube yiwe nibaza kari yake yayo nayirose nayishikiriye yamaze gutangura ariko ndimushireka ama video na Dani hariho video ziwe namushiriyeko mbo na Joshua ro YouTube namukoreye nibaza karaba abandi shaka kuba nabibagiye mu bantu nagenda kuri ama YouTube umenga nabo nimba ntihenze na wari ubizi naregeze kumva avuga yuko ari we wamukoreye intuze na Ines Ragere kuko wari ubizi nayimenye kubera Ines Ragere Ines Ragere ni wana nkonegise kuri wari ubizi turakorana video za mbere bakorewe hano muri kinesiotherapy nije nazishize ko twarakoranye nabo nyene kuri YouTube kuko jewe nari mfise itegeko nene nayo umuntu nakoreye YouTube nene namaye itegeko ati ukwije babona igihumbi ugakwiza n'amasaha y'ibihumbi 4 washungurira inkoko yazibonane wari bwakure wahembwa inkoko urumva navuga ati ni kunshimira gusa gonda gusajya amahera ni wari kuyama
nibuka ko Dodo ari manu banguriye inkoko nagenda ibirane no kubaziza na Constance yarayigoze na Dodo na Fanny twarahanye rendezvous usanga yagiye twabonana Alvella nawe yanguriye ade bagohemba isake nabandi be navuga ati nawe yakuguriye Abeli nawe atayinguriye Abeli n'umuntu muzima vraiment yarayinguriye atani ico nakoze cyangwa cyana akazi twavuganye rero ivyo babona abantu nagiye ndakurira ama YouTube kandi bari mu bagenda afasha muri directing muri filme ndafasha kumonta canke ndafasha ya nivyo simo ngo hari n'abana uno munsi mbozi nuko nkibita abana hariho nabakuze ngo wafashije kugira kwigisha buno buhinga bwo hinyanyura uhereye kuri kamera ama montage n'ibindi ego bariho cyane kuko wazumva nabeshe namuvuza ataje namufashije azombeshuze nashiye kwigiza wo bitwa Nyama Nyama hanye ne bamwegeje nashiye kumwiza gusa kwiza umuntu bashaka kutabitahura kuko umuntu ushaka kuba waramwerese cyakagakoguku wagashaja akabandanya agashabona kutamwigishije ariko je nk'umundaguhamagaye ati diko ari hano no gutwara ukagira iki burya mba ndakwigishije kandi wari fondation y'uwo muntu mbambaye umumento wawe mbambaye umumento wawe akujanye muri ico kintu nakwigishije ndibuka Nyama na witwa Joshua narigishije Merekioro kuko Merekioro nakabana gati Merekioro uri gukora film ariko amafaranga nayo rero bisaba ko wiga ibi bintu kubikora yari kama filime ndamukorera nabwo ati jako akunda gufasha ndakora iyi filime ndagufasha ndabikwiza ubyikorere ivyo biroroshe mbo ubundi kandi Bahiziro comedy ari mu bantu shimira cyane twarabanye ndanamwiza ibitari bike abo ni bamwe mu bantu nagiye niza babinsabye hari nabandi nagiye niza ducira hagati bivanye umwanya ari umutama bitwa Clovis muri Burundi Film Academy twari twatangoye kwiga ducira hagati hariho na Celeste muri Warubizi nawe twari twatangoye kwiga ducira ntitwari bwaheza ariko naramwerese dukeya kuko nije navuga ati je kwigisha umuntu nta kibazo bintera kuko navuga ati nagize ikibazo cyabona asabye banyigishe baranka ariko naje sinoma nk'abanse navuga ati umuntu wese yumva ashaka kwiga production naze ndamwiza ukamufasha tukamubwira ati we niwumva bikuri muzo inkoko nirire nta bindi nta birebe bose nabasabye inkoko barabaye inkoko ni babandi bantuze bakwije none ukwije ikintu tegezwa gutanga agashimwe ko n'Imana navuga ati murose genda mutanga ikigira 10 rero Jesse nticyari kigira 10 kwa rugushima kuko navuga ati je nigishije umuntu ntabishaka kumenya ivyo nzi byose hari abantu bagirisha yari je nakwiza ibi ucubimenya uzoba nkuye ku isoko ivyo nibibaho je ndagukura ku isoko kubera mana umugisha w'umuntu urateguye umeze je naho no guhivyo mfise byose ntiwoca ubimenya byose oya biranavugwa kandi nakino kintu tukivuga yuko buri mu bantu batunze cyangwa se babanye n'ubundi n'abantu benshi bari mu mwabino bintu bya film hari umuntu mwamwaragiye mubana nko mu nzimwe ukagira ico umufashije mwabano bantu babirimo mvuze gutunga barava banyumva nabi ucumenga narabareze kandi ari abantu bakuru kuko bose twabanye bakuru aho barambabarira nije nkoresheje iyo term mugabo urabona hari umuntu mubana ugasanga nkubo nk'akarorero turabizi tubivuge ugasanga nkawe nk'akarorero mu mufuko nta kiriyo nta dufaranga ugasanga hari uburyo sometimes anafungura biciye iwawe byo biraba mbo harabo twabanye twarashiye kubana na Libati avuye yashikiye muhira turabana kuko ndi mu bantu ba mbere batanguye vraiment kwa apprecier Libati ndamushimire cyane ari mu bantu ariko barakora yarasohoye filime yitwa Umwijima nimba ari muco Lege Twiga nimba ari Umwijima sindazi muco mu Mwijima menga ni ibintu byoko nashiye gufata tike ndaje Ngozi ngiye kumushigikira muri lancement yiwe kandi nibaza ko na Fanny ari ndi mu bantu batumye Fanny amenyana na Libati kuko namubwiye ati Fanny yari umugenzi muri ico gihe tingiye muri lancement y'umuntu witwa Libati yakoze filime imeze ukuntu aravuga ati uyu muntu arashoboye vraiment kumbe niwe gusa no wabahuje mbo turashaka kubana niwe bitwa Dani nawe nyine mwarabanye wava Ingozi yego na Nyama we twarabanye yego Nyama cyane kubabona muri kumwe nari nzi ko munapfukana nivyo twarabanye nka Petit Frère turabana na Merekioro
turabana na bahizi abo na jikeri twarabanye amazi make abo n'abantu bari muri industry twagiye tubana hafi canke mu rugo bamwe makinyi ba filime twagiye tubana hafi na hafi kujya uvuga ati umuntu muri kumwe canke murabanye mu nzu rero ivyo byose byagiye bimfasha gukorana nabo gufashanya nabo kubona abantu bareve kuko je vision nari mfise vision je mbonye umuntu akina filime canke atunganya filime canke kamera filime nagenda ntwaye nimero yiwe numva umenga singomba kumutakaza waragira inyota yo kumva uko mwofadikanya canke nimba hari ico ufise woterera ukagiterera na cyane numva kumenga ndakeneye ubwo bumwe namumenga ndabakeneye namumenga ndakeneye kubamenya namumenga ndakeneye umenga umunsi umwe nzokora ikintu kibahuza kuko nageze gutegura photoshoot y'abakinyi ba filime ariko rero mu nyuma ndavura ndayiheba hari byo niyumvira mu nyuma nkaheba bivanye n'ubugati aba bantu siho bari menga siho bari cyangwa ugasanga menga uri kurigwana kuri umwe atanundi muntu agusupporting ucimenga uri kurigwana ko naryo n'amahigwe ndavuga ati muri filime birasaba yuko haba nk'uburyo buri professionnel kubera rero umuntu avyuke je agashaja gukina filime agashaja gushiramwe amahera akagira ibiki oroke hanze n'akazi gakomeye cyane iburaya ni ikintu kigira gatatu mu kinjiza amahera muri Europe cinema rero twebwe tubijamo nk'ibintu umenga nivyo gukina ni hobby kwinezereza umenga no kwinezereza gusa bisanzwe rero ndesane ndiko ndakubwira ngabanga abakinyi ba filime nta rukundo bagira mani ntago mani abe n'umuntu wambaye afise urukundo muri filime ndundi wibaza ni bangahe barumufiseko warufise kuri beshi ariko we nta barumufiseko naje nagize urukundo ku bakinyi ba filime ndundi n'abakomedie n'abandi ariko je ntago bangizeko mani narababuze ikindi kandi twibuke kuzirikana ariko kantu ushaka guhereza twibuke kuzirikana mari je ndashimira umuntu wese yagize icyo amfasha n'umuntu wese twakoranye n'umuntu wese yagize ahashitsa n'ikintu cyo cyose namenye kubera uwo muntu nimba hari ikintu umuntu amenye kubera we nagushimira ivyo mani warakoze hari abantu rero twakoranye uyu munsi batibuka ko hari ikintu na kimwe twakoranye ni kuvuga je hari umwanya wanje nabatayeko hari niwo yigeze kunyandikira ngo Arino nigeze kunyakasha ndicuza umwanya nagutaye ko vrema niko wamubwiye reka mvugisha ukuri je birangora kuvuga amanyanga Nyaruvera numukozi w'Imana ndamwemera aririmba neza twarakoranye kandi twakoranye neza kandi n'ubu n'umugenzi naho ubugenzi bumenga bwanje nawe dufitanye umenga harimo limite nigeze kumwandikira ndamurondera ndakubita ukwezi vrema ndamurondera tubonane ndamubura ndavuga ati Aruvera ndicuza umwanya nagutaye kuko ari amajoro naraye ndiko nkora akazi kiwe komenga biri muri ango y'abantu baba basitari bamaze kuba banini bagaca bibagira babantu novuga batoya bigeze kugendana ke ngira birashoboka kuko Aruvera nararaye kuri filime yiwe nkanura kuri filime yiwe ndarara ku ndirimbo yiwe nkanura kumva rero no muhiga ukwezi vyarambabaje ndamwandikira ati vraiment Aruvera ndicuza umwanya nagutaye yaciye ambera ati simo naho utari kumfasha abandi bari kumfasha kuba ro waramfashije ntibigire excuse yuko kundonde yo ndonka ndavuga ati merci namubwiye turakoze Imana guhumugisha yakubwije rero ari abantu bataboneka muri entertainment bataboneka ajya kuri kamera ariko bajya abantu nibagacira abantu bari nyuma ya kamera nibagacira ba direct nibagacira abantu banditse inkuru nibagacira abantu babafashe nibagacira abantu bashizemo amafaranga kubera ujya muntu ashiramo aje kuri kamera ujya muntu ashiramo amafaranga ntashaka kuboneka kuri kamera niba agaciro rero bajya abantu kandi bari nyuma yabo mani none nk'ubuje yo mfate amasaha nafashije abantu sindiko ndidoga canke ndabyicuza oyaha nibafate iyo mfataje amasaha nakoremo bajya abantu bijya bintu iyo ndayaheba yose nk'ubu ndayagwije notora nk'umwaka notora basi nk'ukwezi bazira kujya kwezi yo ndagukoramo ibintu byanje hari ubona ateka amasaha 5 ubona ashizeko amasaha 10 ubona ashizeko 7 ubona ashizeko imisi 5 ndabiteranije byose notora nk'amezi 5 ibazira ajya amezi 5 yo nza gukora ivyo wanje nyene je simo personnel ninde yabasumbye bostare ngaha nta numwe bavumye kunsumbya ko gukina ndabizi gukamera ndabizi kumonta ndabizi kwandika inkuru ndabizi ni kuvuga bose bakora filime
bose cyane umwe avuyemo iyo nza gufata umwanya wanje nabahaye uyu munsi nta numwe abasumbya views nta numwe abasumbya kumenyekana nta numwe abasumbya gukina ni kuvuga rero aba bantu bariko baboneka imbere nibaha agaciro abantu bari inyuma nibazirikane nibibuke kuko je nk'ubu mu ndoto zanje ndafise ko kuzoza ndaho ubushimwe abantu bakoze je sinoburya umuntu aboneka mani nzobuha umuntu yakoze uzobuha abataboneka nzobuha abantu bakoze kugira bajya abantu baboneke kuko nta numwe abitayeho nukubera ko kumbura uri muri technique cyane Ego nibumve rero iyo tekinike yuko ujya muntu ashitse imbere ujya muntu wowe uzi wamenye kubera tekinike rero iyo bavuze ngo urukundo rwa filime mu Burundi ntago ngo abakinyi ba filime barankana ko je nkunda kubabaza ati ko muvuga ati abakinyi ba filime ndundi nta rukundo mugira ibyo maze gukora ibiganiro nk'abakinyi ashika kuri 20 bakambwira uko nyene nta numwe arambwira yuko ari we yanku wundi je mwande babaza none kuvuga ati abakinyi ba filime nta rukundo dufise ujya vuga uko uwankana ninde nikuvuga ntiwumva ko numwe bavuze ngo nta rukundo dufise nawe nyene ntabwo abafise umwe nyene akubwiye ati nta rukundo rwa filime akinyi filime n'indi bafise nawe ntabwo abafise kuko bose bavuga uko nyene rero twige kugira dukire no kugira dukore twige uko ibintu bimeze kuzirikana je kintu nakuyemo kuzirikana uwakubwiriye neza kwibuka umuntu mwabanye muri bya bihe byo hasi kabane we nubwo waraduze nawe akiri hasi ariko kandi no kugwiza kwa rukundo no bomba tuzirikane n'abatugiriye nabi mani n'abatugiriye n'abandi tubazirikana nabo tubazirikana ivyo vyotuma dusambura gusumba kubaka ivyo oya tubazirikana dutaho twiyubaka kuko ikivugo cyo mu Rwanda bavuga twibuke twiyubaka ni ku mahano yabaye mu Rwanda kuri genocide yabaye mu Rwanda baravuga ati twibuke twiyubaka rero ni wibagira umuntu yakugiriye nabi mani ntawe uzobura je nta muntu yangiriye nabi niteze kwibagira gusa narabahariye ivyo bakoze imana bagirira imbabazi zabo z'Imana zibabeko n'imbabazi za Simo zibabeko Imana ibaho umugisha mani inzigo kuko abantu bangiriye nabi n'inzigo bagize kandi umunyeshari ni shari n'inzigo bangiriye kandi umunyeshari n'umunyenzigo namahasa umunyeshari n'umunyenzigo n'uburozi n'ubushuri byose bikorera mu bwami bumwe n'ubwami bumwe mani n'ubwami bumwe rero mwibuke muzirikane kugira duceze igihugu imbere muririnde kugira nabi mwirinde kutibuka mwirinde kutazirikana niyo mpamvu ubona desani niyo mpamvu ubona mu Burundi hajya gukwegeranya abakinyi ba filime bose uzosanga bazinanye kubera iki ari amagroupe bagiye baracamwe bose ubakuranije hajya bose batereze hariya usanga nakayakoreye hariya nakari muri rya groupe nakaciye muri rya groupe arava yaja mu yindi bose barazinanye n'umuzingi hajya rero bose iyo babonanye bagiye guhendana hagiye bagize ngo barabonanye kesha bagiye guhendana niyo mpamvu nta misi bimara n'ubu kwegeranya wogira urunani rw'abakinyi ba filime ndundi nturirayo Amede nturirayo Bere nturirayo Fanny nturirayo Ribati nturirayo Lavine nturirayo Estime bose ntibamaze gukorana nimva ko bazinanye barahendana rero ubwo bubeshi babwirinde Imana ibaho umugisha kandi dusengeranire nta kindi kintu nohereza ko Imana ibaho umugisha Simon ndagushimira cyane wakoze kuza ndabashimira namwe bakunzi ba Fresh TV make your comment ibyimiro byanyu ngira kamaro turabakunda cyane hasta la vista This is Fresh TV we shine to progress.